ubu rero tukaba dufise abanyeshure 95 bafise ubumuga bwo kutabona, abahungu 37 n'abakobwa 58. Abo bose rero baba mu ndaro, kandi ivyo bakoresha byose by'ubuzima bw'ishure n'ubuzima bwo kubaho byose bikaba bitangwa na Fondation Uwiragiye iserukiwe na Madame Sylvie Uwiragiye. Bamenyesha makuru, turabashimiye cyane kubona mwafashe n'umwanya wanyu kugira ngo muze nkuko twari twabatumiye. Yitwa Coyitungiye Audace, ndi umuyobozi wa Pen Blind School, ni ishure riri muri Fondation Uwiragiye. Ishure novuga yuko ridasanzwe kuko mu byo risanzwe rikora ryigisha cyane cyane abana bafise ubumuga bwo kutabona. Nicyo gituma rero tuvuga yuko ari ishure yoba ridasanzwe. Hanyuma ni ishure rimaze imyaka 6 rikora, kandi ibyo rikora biramaze kuba biboneka. Hanyuma tukiri ngaha tukabanza gushimira umuryango wa Uwiragiye François, abicishije cyane cyane ku mufasoni wiwe Sylvie Uwiragiye, akaba ariwe yashinze kino kigo, hanyuma akaba ariwe rero yashinze na ino shure Pen Blind School. Mwakoze rero kuza, cyane cyane twabipfuje kugira ngo tubabwire aho ibikorwa tubigejeje, kugira ngo tubereke intambwe tugezeko, tubereke ingorane twoba dufise, kugira ngo mwebwe mu ijwi ryanyu rishika kure izo ngorane, kugira ngo tuzohave turonka n'abantu badufasha kugira ngo zitore umuti. Rero novuga yuko umwaka w'ishure twawutanguye neza, twawutanguye dufise ibirasi bikwiye abanyeshuri dufise. Gushika ubu tukaba dufise abanyeshure dutanguranye bangana n'amajana 231. Mwabo banyeshuri majana 231 harimwo abahungu 116 n'abakobwa 115. Musanzwe umwaka w'ishure uheze twawurangije dufise abanyeshure 145, ngo harimo umwe yari atamaze umwaka, no kuvuga ngo abashoboye kumara umwaka neza bari 144. Hanyuma ibice 84% byabo bakaba barashoboye kumenya, no kuvuga abanyeshure barenga gato 120 barashoboye kumara umwaka bamenye. Hanyuma kandi twabamenyesha yuko mu mashuri twari dufise, no kuvuga ngo harimo ishure ryakoze ibibazo bya leta, akaba ari ishure ryo mu 9 niryo ryonyene gushika ubu twari tumaze gushika ko rishobora gukora ikibazo ca leta. Ku banyeshure 10 twari dufise, bose bakaba baramenyeye rimwe ikibazo ca leta, no kuvuga ngo tujanishije twararonse ibice 100% by'abanyeshuri bakoze ico kibazo bose baramenye.
n'umwaka rero nababwiye yuko dutanguranye abanyeshuri 231 hanyuma muri abo harimo abanyeshuri batandatu gusa biga bataha, abasigaye bose biga baba mu ndaro. Twaratanguye rero nkuko wambanjirije yabivuze n'umugambi wa leta wo kwigisha abanyeshure bose, kuvuga ngo abafise ubumuga n'abatabufise bari hamwe, ico bita education inclusive. Ubu rero tukaba dufise abanyeshure 95 bafise ubumuga bwo kutabona, harimwo abahungu 37 n'abakobwa 58. Abo bose rero baba mu ndaro, kandi ibyo bakoresha byose by'ubuzima bw'ishure n'ubuzima bwo kubaho byose bikaba bitangwa na Fondation Uwiragiye iserukiwe na Madame Sylvie Uwiragiye. Dutanguranye neza na neza n'ibisata bitatu mu mashuri yisumbuye, no kuvuga igisata sciences sociales et humaines, igisata cigisha imibano, hamwe n'ibisata bibiri by'ubuhinga, kimwe bita informatique de gestion, yindi banque et assurance. Ibyo nibyo dutanguranye, mugabo dufisemwo abanyeshure batari benshi cyane, no kuvuga ngo abanyeshure 15 muri technique, abasigaye biga muri sciences sociales et humaines. Abigisha dufise gushika ubu barakwiye, nta kibazo novuga yuko cabigisha dufise, kandi ibikoresho kuvuga ngo zokoresha cyane mu izo section technique nabyo nyene birakwiye. Hanyuma rero ingorane nyamukuru novugira ngaha nuko dufise ikibazo kijanye n'ibikoresho vya none abanyeshure biga bafise ubumuga bwo kutabona bafise. No kuvuga ngo bategerezwa kuba bafise ibikoresho bigezweho, amamashini abafasha kugira ngo bashobore kwiga neza, ariko turabona yuko turacakoresha ubuhinga bumwe bwa kera. Tukifuza rero yuko kino kiganiro cohava kidufasha kugira ngo leta ishiremwo ukuboko cane kugira ngo abana bagendana ubumuga muri rusange, ariko cane abagendana ubumuga bwo kutabona bashobore kwiga neza nk'abandi. Aha no bamenyesha yuko bagiriwe amahirwe yo kuja gutembera aho bafise ubuhinga buteye imbere kugira ngo bigishe mwene abo bana. Twasanze twebwe tukiri inyuma gose. Aha nagomba gufata na kano kanya kugira ngo sabe leta ibicishije mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi kugira ngo basubiremwo, dusabe basubiremwo ordonnance ministérielle igenga abanyeshuri cyane iyo turiko turabarikura canke tuba tuti tujya bita deliberation, kugira ngo abanyeshure biga bafise ubumuga bwo kutabona bashobore koroherezwa. Niko bivuga, kubera hariho icigwa nuvuga c'ibiharuro giteye ingorane, kubera yuko ubuhinga nyene bukomeye butaraboneka. Twovuga yuko hakiriho agahaze kugira ngo ibyo biharuro bashobore kubyiga neza, ari naco gituma
bica bituzazanira iyo hageze muri periode de deliberation. Tugasaba rero leta yuko yodufasha kijya gitabu canke ajya amategeko agenga kwimura abanyeshure ashobore gusubirwamo cyane cyane baravye ingorane abafise mwene ubwo bumuga baba bafise nuko ibyo bikoresho mu gihugu bitaraboneka byo gushobora kwigisha mwene abo bana. Le ati mbega abanyeshure ko bashobora kuba bakwiye mu gihugu cyose, mbega mu batora gute? Mu by'ukuri uko nabibabwiye, iri shure riri muri fondation Uwiragiye, no kuvuga ngo ni ishure riri munsi y'uburongozi bwa fondation Uwiragiye. Hanyuma rero iyo fondation nkuko uyiserukira imbere y'amategeko bombe yaza kubibabwira, yihaye intumbero yuko abo bana baba nk'abandi. Ni naco gituma ishiramwo ukuboko kugira ngo iyo bari hose mu gihugu cyose bashobore kuboneka kandi batogwe baze ngaha mu iki gihe. Basanzwe bari mu mashirahamwe y'abagendana ubumuga muri rusange canke abagendana ubumuga bwo kutabona mu buryo bwihariye. Hanyuma abo rero barafise abo twita les points focaux babaserukira mu ntara. Abo rero nibo ducako kugira ngo tubabaze nimba muri ahantu basanzwe bari mu ntara basanzwe barimo, nimba hari umwana bo babazi yuko afise ubumuga bwo kutabona yoba abaho hantu. Tuca tugenda rero tukarungika iyo ekipe ikagenda mu ntara zose aho twabumvise, bakagenda bakabihweza. Hariho ekipe ibigizwe n'abantu babyize babiciyemo mu za kaminuza, bakagenda bakababaza, hari ibibazo babaza kugira ngo bumve neza yuko bafise ubumuga bwo kutabona gusa. Iyo basanze bafise ubundi bumuga, ari ubwo kutumva, ari ubwo kutavuga, abo baca tubafasha kugira ngo tubonane mu bindi bigo bishobora kwitaho mwene ubwo bumuga. Mugabo twebwe twitaho ubwo bumuga bwo kutabona gusa. Ego nibyo, mu banyeshuri twari dufise abanyeshuri 10, batatu barashoboye kuronka amanota atuma baja kurara. Abandi nabo nibisanzwe baca baja mu yandi mashuri nk'uko leta ibitegekanye. Abanyeshuri harimwo ababona, harimwo n'abatabona. No kuvuga ngo mu mwaka uheze harimwo umunyeshuri umwe w'umukobwa ntiyabona, yarashoboye kuronka ayo manota. Rero leta isaba kugira ngo ashobore kuja mu mashuri inyuma y'ishure shingiro. Iyo tubahamagaye mwebwe, nico gituma tuba dushaka yuko ijwi ryanyu ryo rishika kure, mubishikiriza mukamenyesha yuko ico kibazo tugifise, kugira ngo iyo dutakambiye Regideso ishobore kwishura n'ingoga. Kuko namwe muravyumva gutunga abanyeshure barenga 230, na cane cane harimwo abanyeshuri hafi 100 bafise ubumuga bwo kutabona, urumva ko ari kibazo. Nico gituma ahubwo dusaba ngo leta ifashe mwene iyi miryango canke mwene aba bantu baba barishinze kwigisha canke kurera mwene aba banyeshuri. Mu bisanzwe n'abana b'igihugu, rimwe na rimwe aba bikorera utwabo barafasha kugira ngo abana b'igihugu bashobore kubaho nk'abandi iyo bafise ingorane runaka. Mugabo leta nayo turayisaba ngo ifashe ahubwo mwene aba bantu babagize mwene umugambi kugira ngo mwene aba bana b'igihugu bashobore kwiga. Biragoye nk'uko twabibonye nabibabwiye, mugabo bisaba uburyo burebure cyane, kuko imashini imwe iraja hafi mu miliyoni 100 ari imwe. Ni ukuvuga ngo tugize nk'Imana mbi igapfa,
nukuvuga ngo tuba tugowe. Turasaba rero leta kugira ngo ize iribuka mwene ibi bigo, mwene aba bantu baba bafise, mwene aba bana, ikamenya yuko ari ab'igihugu kugira ngo ibafashe babandanye kwiga. Iyo tugiye mu gihugu hagati dusanga mwene abo bana bafise ubumuga bwo kutabona koko barakumiriwe bidasanzwe biteye ubwoba, aho mwene abo bana bashobora kunyegezwa, akanyegezwa inyuma y'inzu kugira ngo ntazabone abandi bantu barengana. Ko kenshi na kenshi mu bice biri inyuma cyane cyane y'ibisagara, umuntu abyaye mwene uwo muntu canke umwana agize ingorane agahura na mwene ubwo bumuga, ucumenga ni ingorane zadutse mu muryango, babafata nk'abantu koko nk'ibihume nk'uko mubivuze. Ugasanga rero barabanyegeje, barabazitse kure kugira ngo ntibahave novuga ngo bambara ibara mu gihugu yuko babyaye mwene abo bana. Ari nazo ngorane tugira iyo tubazanye ngaha, ni ukuvuga ngo hari igihe usanga umwana yarakomeye mu mutwe, akaba yarafise ubwo bumuga bwonyene, mugabo ukaza gusanga kubera yanyegejwe imyaka myinshi, igihe kirekire, bica bidusaba ingufu nyinshi cyane kugira ngo ushobore kumugarura, ubwenge bwiwe ugarure amere nk'abandi bantu. Aha rero nkafata kano kanya kugira ngo sabe leta neza na neza ifashe kugira ngo mwene abo bana n'ab'igihugu kurya baba bakuze nk'abandi, mwene abo bana ahari hose bamufate nk'umwana koko yavutse, nubwo afise ubumuga mugabo bamufate ko yavutse ashobora kumara ikintu amarira igihugu. Agomba nabaye akarorero yuko aha turafise abana bashoboye kwiga bakamara za kaminuza, bisanzwe ubarazi urabona yuko atari ubwo bumuga bwonyene bafise bwo kutabona, ahandi nta ngorane yuko bashobora guterera mu iterambere ry'igihugu. Bariga, bakiga amashuri yisumbuye bakayamara, bakiga na za kaminuza. Mbere unashima ubu hariho babiri dufise ngaha bariko baraca master, babiri bariko barazirangiza, n'abandi babona bidakunda yuko bashobora no kumara amashuri yisumbuye. Twaratanguye education inclusive, ni ukuvuga ngo abana biga bafise ubumuga bwo kutabona n'abatabufise barigira hamwe. Aha rero bica bidufasha ari no kubarera abo bafise ubumuga, kuko abo bandi bana baje baradufasha kubera arico bita kugida abana, ni ukuvuga ngo kubafasha mu buzima bwa misi yose, barabafasha natwe bakadufasha kugira ngo ubuzima bushobore kugenda neza. Hasigaye ndabakengurukiye, murakoze, Imana ni